ubugingo Imana ibuhagaze ko bw'umuntu wari we wese. Rero hari abantu bashora ubugingo bwabo bakabutwara kwa Satani imbona nkubone, kandi hariho n'ababutwara babizi. Ubu hari amakuru wumva bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, uri Imana imbabazi n'imbaraga, uri Imana yuzuye urukundo n'ubuntu, kandi ibyo warabitweretse kuva kera n'uyu munsi nturarambirwa kubitwereka, kuko niwe uturinda ku murango no mwijoro, ni urinda intambuko zacu Mwami, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuteramyi atari wowe uteramye, ngo umuteramyi yateramira ubusa, nta woteramira ubugingo bwiwe atari wowe uteramiye. None muvyeyi mwiza, ndagushimira kudasinzira na rimwe ku bwacu wari uri maso. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo reka kurizwa n'ibintu, ari kurizwe n'ubugingo bwawe. Haleluya. Abantu benshi uyu munsi barizwa n'ibintu, ibintu bidukikije, ibintu bishira, ibintu atakintu na kimwe umuntu ajana, ariko byose tubisiga ngaha. Nibyo bituraje ishinga, nibyo bituma dukora n'amakosa, nibyo bituma duhemuka, tugahemukira abagenzi, tugahemukira Imana, nibyo bituma duhemuka. Ariko imbere y'Imana ndababwije ukuri, bifise ikimazi gikeyi kandi bise n'igiciro gitoyi, ariko ikintu Imana ihagazeko ni ikintu cyitwa ubugingo bw'umuntu. Haleluya. Reka dusome muri Yobu, turasoma igice ca mbere, dushikane igice ca mbere dusome igice ca kabiri dusome kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa gatandatu. Yobu igice ca kabiri turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku wa gatandatu. Haravuga ngo Satani yongera guhaririza Imana ku vyo kugororoka kwa Yobu. Uwundi munsi abana b'Imana baje gushengerera Uhoraho, na Satani azanana nabo gushengerera Uhoraho. Uhoraho abaza Satani ati, uvuye hehe? Satani yishura Uhoraho ati, mvuye gukwiragira mu isi no kuyigendagendamo. Uhoraho abaza Satani ati, mbega witegereje umusabyi wanje Yobu yuko atawuhwanye nawe mu isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi, anyubaha akitandukanya n'ikibi? Erega yakomeje ubugororotsi, ukugororoka kwiwe gushitsa n'ubu, naho wanteye kumugeseza ataco ndamuhoye. Maze Satani yishura Uhoraho ati, amagara akabwa yandi. Mbega ivyo umuntu atunze byose yobitanga, atunze byose yobitanga ku magara yiwe, ariko pfa gutuma ukuboko kwawe utere amagufa yiwe n'umubiri wiwe, urabe ko atazokurogotako imbona nkubone. Uhoraho yishura Satani ati, ehe, ari mu kuboko kwawe, kimwe gusa uzigurize ubugingo bwiwe. Haleluya. Urumvise ingene Uhoraho avuze. Uhoraho yishura Satani ati, ehe, ari mu kuboko kwawe, kimwe gusa uzigurize ubugingo bwiwe. Amen. Imana nasanze nta gaciro kanini ya ibintu. Ni naho n'ijambo ry'Imana rivuga neza ngo turondere ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, ngo ibindi byose bisigaye ngo ni inyongezo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Urumva Imana ibidufasha muri uru rugendo turi muri ino si tuja mu ijuru, ni kuri Imana iravyitwararika. Iravyitwararika
ariko ikintu yitwararika gusumba ibindi bintu byose ni ubugingo bw'umuntu, kubera ko aribwo yitwararika, kuko aribwo buzobona Imana. Haleluya, haleluya. Ubugingo bwacu nibwo buzobona Imana. Imana rero irabuhagaze ko, kuko ngo ibyicuye umubiri, ibibazo uyu mubiri Imana ntinabyitayeho gose, ariko ikintu Imana yitayeho cyatumye itanga n'umwana wayo Yesu Kristo ngo apfe ku musaraba, n'ubugingo bwawe n'ubwanje. Haleluya, haleluya. N'ubugingo bwawe n'ubwanje, kuko Imana irabuhagaze ko. Murumva ko Satani ngo abana b'Imana bagiye gushengerera Imana, ngo yajanye nabo. Imana irirata Yobu ati hewe, wabonye umusavyi wanje Yobu? Ati namubonye. Ati none Yobu yereka kuba kukugorokera guteka kukubaha gute ko wamugize igitangaza, wamuhaye abana beza, umuhe matungo, umuhe icubahiro, umva ati kabisa waranejereje umutima wa Yobu. Murazi ko byose byarangiye umunsi umwe, ubutunzi bwiwe bwose burahera. Satani hari yaragarutse irya kabiri ati gute wamubonye naho wanteye gukorera nabi Yobu nkababaza umutima wiwe. Ati wabonye ko nubaka inyubaha, wabonye ko atigeze ndogota, ko Yobu ntiyigeze arogota ku Mana. Satani ati mbega none ndakubaza, ati hari ikintu na kimwe umuntu yohagarara ko gisumba umubiri wiwe, ubuzima bwiwe? Ati n'ubutunzi bwose yobuheba kubera ubuzima bwiwe. Ati yowe waracafise ibyizigiro ko agifise amagara, nta ngorane. Imana ati ubwo uracari kuraharira? Ati sawa. Ati ngujye umubiri wenda uguhaye. Ati mugabo umuziruzigo ubugingo bwiwe sinshobora kubuguha. Haleluya, haleluya. Murumva abantu b'Imana, abantu bakinisha ubugingo bwabo, nakaga gakomeye imbere y'Imana. Ubugingo Imana ibuhagaze ko bw'umuntu wari we wese. Rero hari abantu bashora ubugingo bwabo bakabutwara kwa Satani imbona nkubone, kandi hariho n'ababutwara babizi. Ubu hari amakuru wumva je nkibaza Mana yanjye, ukumva abantu ngo bagiye kurondera ngo amapower, bagiye kurondera ngo ubushobozi kwa Satani. Urashoye ubugingo bwawe kwa Satani ubizi neza ko Imana ihagaze ku bugingo bw'umuntu. Arico kintu cyonyine Imana ivuga ngo ikinda kirinda gusumba uko norinda ikindi kintu cyose. Wewe uragiye kubudandaza. Imana iramubari ati genda ndaguhaye umubiri wiwe, genda. Ngo Yobu, Satani iragenda ngo ifata ibihute kuva ku mutwe gushika kwino, imuterereza ibihute. Yobu ngo nukwiyagaza, ngo yakoresha urujo kubera inzara zari zuzuyemwe ibihute. Satani iravuga ngo irenda gusesereze gushikaho Imana uyivako, utuka Imana. Ngo n'impwemu za Yobu ngo zaranuka kubera umubabaro. Gushikaho umugore we amubwira ati Yobu, umviriza, tuka iyo Mana yawe, ituke upfe. Yobu aramubwira ati wa mugore w'igipfapfa we, ati mbega mu kuboko kw'Imana uzi ko haba ibyiza gusa, haje ibibi tureke kubyakira. Yobu aguma yizigiye Uhoraho. Haleluya, haleluya. Yobu aguma yizigiye Uhoraho. Wewe uyu munsi uri kuhemuka kubera iki? Utaye Imana kubera iki? Warageze aho Yobu yageze. Uyu munsi ubukene buratumye ugurisha ubugingo bwawe. Umwana w'umukobwa kubera telefone aragurisha ubugingo bwiwe. Umudamu arasambura urugo rwiwe kubera ubukene. Umupapa arataye icubahiro ciwe kubera kwifuza, kubera kutanyugwa. Uri kuragurisha ubugingo bwawe.
uri kuragurisha ubugingo bwawe. Imana ikintu ihagaze ko gusumba byose, mwabyumvise. Yabwiye Satani utumbiriza, nukuri ndaguhaye byose, ndaguhaye n'umubiri wa Yobu. Atariko, haleluya. Nguhoraho yishura Satani ati ehe, ari mu kuboko kwawe, kimwe gusa, haleluya, uziguriza ubugingo bwiwe. Kuko Imana murazi igihe yari mu muntu yaramubumvye, hanyuma ishiramwe iki, ishiramwe impemu yayo. Iyo mpemu yayo Imana nihanze ijisho, kuko n'ibikoko byaremwe n'Imana. Umuntu atarimwe umva ibikoko icyo dutandukaniyeko niyo mpemu y'ubuzima Imana yaduhaye, y'ubugingo, iyo mpemu yadushizemo nitandukanye igikoko n'umuntu. Rero igihe wewe uyigurishije, Imana isigara ikubona nk'igikoko. Iguhidandaje Imana ikubona umva bijya bintu byose sinirirwa ndanabivuga. Kuko igihe impemu yawe atari nzima, urumva ntaho ubutaniye n'ibyo bikoko bitayifise. Kuko ukora bisa n'ibyo bikoko bikora. Haleluya, haleluya. Imana nicyo kintu ihagazeko, kuko ubugingo nibwo buzobona Imana. Uyu munsi raba abantu nukuri barakora ibintu kibaza uti none barazi yuko ari umunsi bazohagarara imbere y'intebe y'Imana. Mugama ina hariho nabazi ko Imana itabaho, hariho n'abavuga ko itabaho. Hariho abavuga ko itabaho, ariko nagira ndakubwire muntu w'Imana, Imana iriho, Imana irakora, Imana irabona, Imana irumva, haleluya. Kandi irabona ibyo uri kurakora, irabona ibyo uri kuragenderamwo, nta kintu na kimwe gihishwe mu nyunga zayo. Haleluya, haleluya. Rero ico no gusaba ninginga Imana Data rugira byose igufashe nanje mfashe kugira ngo turinde ubugingo bwacu. Haleluya. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo murinde imitima yanyu. Haleluya. Ngo kuko niho ubugingo bududubiriza. Kandi Satani nawe nta handi ashaka kurasa, ashaka kurasaho, kuko azi neza kutakaje ubugingo bwawe uzoba uri iki, uri umukandida wo kuzoja mu muriro udahera. Satani ntacyo adakora ngo azimize benshi. Rero nahawe muntu w'Imana kuba amaso ukarinda ubugingo bwawe. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana Data rugira byose uri mwijuru, kuri sindambirwa kushima imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Wewe iminsi yose uhora utugwanirira, uhora wimira imyampi y'umwasi yoza gutobekeranya Mwami ngo dutuze duhushe umugisha twateguriwe kuva kera isi itarabaho. Ndasenze Mwami ngo nabazimiye impwemu yera umanura imbaraga zawe zibahishurira kandi zibatabara bagaruke mu mugabane wabo, kuko Mwami wanje ariho honyene bashobora kubonera ibyiza wabateguriye bakabigenderamo. Ushimagizwe kandi ubahwe muri byose na hose mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.